Ah oui. Au cabinet, le secrétaire général AI. Et lui est le conseiller dans la cellule économique. L'autre c'est c'est de quelle nationalité? Madame ça, vous êtes nouveau au Burundi? Oui, Oui ou non? Oui, parce que quand même ça fait duhejeje kwakira uwurongoye banki ya Afrika ijeje iterambere yaducire ku mayange rero imigambi iyo banki isanzwe irikiro irarangura hano mu Burundi nkuko mubizi ni imigambi y'iterambere ijanye n'ibyo gutwara abantu n'ibintu no kuvuga gufasha mu kubaka amabarabara ijanye n'uburimyi n'ubworozi hari n'ibindi bisata basanzwe bafashamwo nk'ibisata bijanye n'ivy'umuyaga nkuba n'ibindi ibyo byose murumva ko ari bisata bisanzwe bifasha umwene gihugu twebwe nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka dusanzwe duserukira nico rero camuzanye kugira ngo ashobore kubitubwira hama nimba dufise natwe ico dushobora kugira ico tubivuze ko duheze tugishikirize twebwe rero twashimye turakenguruka ingene ubwa mbere hoho iyo banki ari banki yitaho ibihugu vya Afrika n'u Burundi burimwo ku by'umwihariko byo tukavuga ingene iyo banki isanzwe ifasha Uburundi isanzwe ifasha mu migambi y'iterambere y'u Burundi ibintu bigaragara ibintu biboneka tubona n'amaso kandi igihambaye akaba ari banki ifasha itanga uburyo mu migambi y'iterambere y'u Burundi atacirinze gusaba bimwe twita conditionnalité ntaco barinda gusaba bo bararaba bakabona ivyo mukeneye ivyo mwabasavye bakaraba n'uburyo bafise hanyuma bagaheza bagafasha atabindi byo guca hirya no hino. La Banque africaine de développement est un partenaire très important du Burundi. Nous intervenons dans plusieurs domaines, dans le secteur du transport, de l'énergie, de l'agriculture, mais également dans d'autres divers domaines sociaux dans lesquels nous accompagnons le gouvernement du Burundi. Et au moment où nous sommes justement en train de préparer une nouvelle stratégie d'intervention pour la période 2019-2023 pour accompagner la mise en œuvre du plan national de développement, nous en avons profité pour recueillir également les orientations pertinentes du président de l'Assemblée nationale ainsi que la deuxième vice-présidente pour pouvoir vraiment mettre l'accent sur les questions de développement à la base, les questions de genre, les questions d'accès aux populations les plus vulnérables. Ce sont vraiment des questions très importantes que le très honorable président de l'Assemblée nationale a soulevé et sur lequel nous mettrons encore effectivement davantage l'accent dans le cadre de nos opérations.